Amakuru avugwa yuko mwashwanye murashwana na Ribart birakomera. Ibyo rero mwapfuye utabivuze je ndavyivugira. Hegeye jumenga twarashwanye. Byarambabaza bigitangura ariko ubu ni bon. Wari yakiri. Unari yakiriye nyene ndazi. Isaac TV ho. Numunezero ugeretse kuwundi gusubira guhura namwe nukuri numunezero kandi mwinshi. Narabemereye ubu rero bana turi ku kazi kose kwa meme. Uno musi rero nahisemwe kwishikira kwa Fanny Lavine muhiri wiwe ndamusanze muhira kugira tuyage nukuri namanda musanga muhira kenshi ariko no munsi asha namusabye kandi rero rabizabaye nagitura umukati Fanny nutwo kora emisi Hatingo none ko ari muhira watakibazo ruva nyine bujya kwiberanira neza n'abantu ni vyiza ariko ndamukura ku rusaku rumwe adocameba gusa oya Fanny n'umwana mwiza Fanny nahebana aratahura entertainment sivyo Fanny Fanny ndakora mukiki Amahoro nje neza cyane bon Isaac TV yari yarampevye abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije enda bakomba je Fanny ikibazo cyambere je cyaka kumenya ndiko ndakuraba igihe maze ntakubona warahindutse waravyibushe uko mubi kibacho atoka uratangura mu kiganiro arabantu bambwiye iza kurumva ngo korana iganiro n'abakobwa ngo ucungucu gerageza ukoroha niba bashaka nyine ndemekane uragumye ndazi uko bavuga babizi Fanny kwanza reka ndagushimire gusubira kudutera iteka kuyaga namwe cyane ahubwo nanjye ndabashimiye kubona mwadateye iteka mukatugendera karibu cyane muri twafa nishika muhira nabonye kabisa ko muhiri wawe wahagize office nugutinya gupanga ibiro nyene dutware nk'ahantu nyene vuga tuze dukorera ahantu hanaka canke iyo vuga uti naco iyo nzu nyene mbamwo nta mpamvu yuko noba mu nzu ndayiriha amafaranga ku kwezi hanyuma ntihagire ico hingiza cyangwa turatinya gupanga inzu zibiri canke zitatu izakura nsese agatabi vrema nsese agatabi no urumva nibisanzwe oya gupanga nibisanzwe kuvuga ko office iri munzi wanje umva ko nsese agatabi ya birise ubuje bigezweho nyene nivyo bigezweho urabesha bamugisha baza ababirari wabo mu nzu nabandi bose je sinabigize kubera ko ari byo bigezweho ahubwo nabigize kubera ko ariko buryo ngezeko niho nshikana kuriha inzu iyi nindi no nkoramo ibindi ariko sindaronka uburyo bwo gupanga office ariko ndayikeneye office urayikeneye cyane vuba cyane tuzoyironka ngombora inshallah okay Fanny nkishiki wawe turacari mu nzu kwa Fanny kwanza nabonye ivyapa bitandukanye Fanny uri mu bantu bakunda ifoto cyane biraboneka ukunda ifoto cyane waye atafoto nta cyabaye okay sawa ndakunda ifoto kubera ko ifoto ni ikintu kikwibutsa ibintu ikindi nabo waracibagiye ukabona ifoto bifoteje ahantu hari ibintu kanaka wibuka ifoto ndayikunda okay sawa mu byo nabonye la yanda nabonye ifoto intare like intare gabo kabiri what ibi ni biki Fanny why kubera iki wahisemo gukoresha ifoto y'intare uri intare ngo uri ingore y'intare uri intare ingore intare ni igikoko nkunda kubera ko ni ikintu kiguma citekaniye kiretse iyo kivuruze rero iyo foto nayo irimwo intare zibiri iy'ingore n'iy'ingabo umva Fanny ati mu mucokoje nyine araguruka ariko mumuretse aritekanira tekereje cyane voilà Fanny duherukana kera ariko igihe duherukanye twariko tuyaga byinshi muje twariko turayaga turabira hamwe iterambere ryawe umwaka ungene ngiye utangura aho umwaka ugeze ivyo watwemereye ni byinshi abavyibuka baravyibuka kuvaho umwaka utangurira naho umwaka ugeze no munsi umaze ku ndoto zawe cyangwa se kuvyo wari warategeye gukora muri no mwaka wa 2023 ugeze nko kubice bingahe kwijana indoto buriya kono zimeze jewe ndarota mugabo hagiye yongeze ku ndoto nari mfise cyo sanga ahubwo nari nkene yisumbiye rero kandi nari zitangurana umwaka ya nari mfise natanguranye umwaka
ziko ziragenda oya reka gufitira zigeze nko ku bice 50 40 zigejeje kure ego umwaka uraheze wumva neza izohera sawa ugeze ku bice nka 40-50 urumva ko ariko akazora cagafisi ni ibisigaye rero tuducishiza ko mu ncamaki aho basigaye nka bingahe vyinshi hasigaye vyinshi cyane sinavuga kimwe okay mu ndoto ikomeye cyane wari ufise cyangwa se wifuza gushika ko muri no mwaka vuga ati mana mfasha umwaka ntuzohere ntagishika kuseke ikintu n'igiki uzokivuga n'icaba n'icaba ubu nikiraba n'icaba ntuzokivuga okay Fanny jewe ndakuzi wararirimba kera ntiwaririmba ariko waraboneka cyane muri gospel system ya gospel why ko wacu igabanukamo cyane ucuja muri monde cinema iragutwara cyane ku rugero rwo hejuru na cinema zawe ziravye vraiment nta byo uvuga ngo na ma religion madini n'ibikini uvuga uti je nigisha bose nta bindi ariko bwa mbere Fanny twamumenya muri system ya gospel asha baci mamanda bacakujako n'ibindi byinshi cyangwa kumenya rero niki cyaba oya nkitangura cinema ngira ni kubera ko nari nzinanye n'abantu benshi bari muri gospel ntitwari tuzinanye ahubwo nuko twakorana na Happy River nawe urazi ko akora indirimbo z'amagospel ukaca usanga kenshi avuze ati umukuru video tugire Fanny ukaca usanga rero niyo mpamvu no kuririmba nagize gushaka kubiririmba yuko birananira ndaburijwe hama igituma rero filme zanje zimwe n'ibintu vy'Imana kandi je ico nemera simvuga ati burya ubuzima kugira uhanura umuntu singombwa umubwira umurongo wo muri bibiri cyangwa umubwirike ariko je ico nkene nukuganiriza bose atavye idini atakiniki kuko idini nyakuri ni rifise urukundo si abayisilamu si abakatolika si bakizwa idini nyakuri ni umutima w'umuntu kandi urimo urukundo ukunda abantu n'Imana ntibaza ko abantu bazusha bibaza ati Fanny yarataye umurongo ntazo bahende urabona binazya kina cinema zya kina sizo niyo mpamvu kumbure n'abandi baca ko barakwataka ntibaza ko abantu ntabwo bufise cyangwa ntugeze ugira ubwo yuko abantu buhava bakwibaza ko ibiri ko wavuye gato muri gospel ukaburi muri monde en général jewe erega nta bintu nkina biteye so nkina ibintu nyene biri mu mico y'abarundi bimize neza urumva wonyataka wonci rubanza ngo navuye ngo naguye cyangwa iki shawo byo mushakaze mu mutima wanje n'Imana tuba tumeraniye neza Fanny umwaka n'umwaka wavuzwe cyane wewe wavuzwe mu bintu byinshi bitandukanye ibyo uzi ibyo utazi rimwe na rimwe bariko barakuvuga ku marezo sosiyo Fanny ntibigukomeretsa ntibiguca intege ntibikubabaza nk'umukobwa like nk'umuvyeyi en plus uvuga uti mbega abana banje nibabona ibi bintu byogenda gute Uzarambabaza bigitangura ariko ubu ni bon. Wari yakiriye. Unari yakiriye nyene ndazi yuko ndi mwaka gakino. Mu gakino umwisi yo kuvugwa utakuza akavuga ko akuzi uku nukuzi neza bikamunanira kuvuga ico kiza mbwaka kuvuga nabi. Akarindira umunsi uzofa akabari hazovuga neza. Ariko ubu ni bon naravyakiriye. Waravyakiriye. Ama voyage yaragabanutse umwaka umega ntiwafashe ingendo nyinshi kubera. Ubu kutamurikira ntandwi ndamara nga. Wahora. Taka. Erika umviriza Fanny. Umviriza Fanny ndakubwira. Urazi impamvu kubera kenshi tumenyereye. Fanagiye. Ashana kuri haraburuhagarara. Ubu singi posti. Ubu nugi posti ugenda kimya. Uwe Ubisi ibintu byose ngipostinga narakutse nyene amakuru menshi ntagitanga canke kera kwera wagenda n'indege ubugenda no miduga ndahazi nabyo birashoboka oya nyene haragera igihe hariho igihe ugera ukumva nyene muri wowe utekereje utekanye utari ngombwa ngo ibintu byose bishushe kandi habaro byinshi byo gushusha ubonye jemwe nanje sinzi kunzemeza ozi ko na stati sinashobora kumara musi nazize ko mastata nga ako ndashobora kumara 24 na photo ivyo biva ku kifana bibaza ko biva ko ari gukura no kugira nyene responsabilité nyinshi no kugira ivyumviro byinshi na stress nyinshi kaje usanga nyine Hagi munirigwa mu master post ngo twishe master abataki baza fisi amakuru avugwa yuko mwashwanye murashwana na Ribart birakomera
ibyo rero mwapfuye utabivuze je ndavyivugira reka rero duhere kwanza nga mwari mwapfuye iki Fanny kwanza nivyo mwari mwashwa sivyo hari ukuntu ubuzima bwanje na Ribert urumva abantu bakurikirana umupfakazi cyane babwitiranye apana biya by'amasinema ubuzima busanzwe biheze umupfakazi twari mu bintu byo gushwana urumva rero abantu baca bafata kumenga turi mu byo gushwana rekana bakunze bahiza ati je muranzi je singurikira umuntu navyo byo kumubaza nta bintu bizima urumva je kandi ndambaje umuntu kintu mba ndagifitiye ubuhamya harabaye imishamirano hamwe wewe utangura gupostinga ku mastati yo kurarira jewe Jesus Christ wewe ati rumva ngo yemwe abantu barabakera ukuri ibyo nibyo je no posting nakubwiye ko cyo postinga kandi ndakwereka mastati yanyereke ndaza kuyapostinga kandi baraza kuyaho urumva rero Ribart avuga yuko egaje narambaza kuvuga na Ribart avuga yuko Fanny nta kuntu wewe mwokorana n'umuntu ugacuga umufata amadiri uyikwegerako Ribart ndamubeshe we ndamubeshe ndamutelefone zara telefone ndamuhamagaye urabubeshe Ribart yavuze ati jewe nta kuntu ujya mudada yoza arafata amadiri yose yikwegerako nikimenya je narigeze kuronkiraka ndamubrancha neza byose ndamukubitako acarankweba jewe ikira kanyabaki Chama publicity nimba ari yonyene customer nyene nimba ari biki Fanny nivyo rimwe na rimwe muraronka amadiri hama ukayikwegera ko Ribart nashiki oya twebwe kwanza ho ine dukora ibintu bitandukanye namba ari diri Ribart arose yo kujya gukora nka filme cyangwa gukora ikindi kinka documentaire cyangwa iki umva none je no murabako urumva amadiri yiwe ni yiwe amadiri yiwe na yiwe nanje yiwanje na yiwanje numva two bipfa gute none hama mu filme bigacha bigenda gute mu filme gute kujya kuntu basi mukorana bigacha bigenda gute ama pourcentage mu dukorana ama pourcentage mu yagabura gute twese bigenda dukorana tubitane contre yage murafitane contre mufite ingene mwumvikanye naragacha mindinga gute ko amadiri yaronka wenyine navyo yavuze ivyo Ribart navyo uvuga mana y'Isirayeli yarabivuze neza kandi mu kiganiro mwakoranye yari yabo rero Ribart zikayonwa droge yavuze ati jewe Fanny ndamwuba kandi ndamukunda ariko rimwe na rimwe muze murareka tuzi turabwizanya ukuri kandi abarundi nico kitwisha nidukunda kubwizanya ukuri rimwe ugasanga umuntu muriko murakorana ari ugasanga ariko kwigira kutuntu kumbe ariko arakuzunguruka inyuma ivyo Ribart navyo yavuga namba yawe bivuze nawe yari ingira bari bamashaka ama droge cyangwa akamuzoka kuko nta mpamvu yabivuga urabibeshuje rero ndabibeshuje namba yaranabivuze je munyeke ico kiganiro kandi nawe ukinyereka iyo batari muzima sawa uzokibona je nambarire yuko sigayanwa umba rero ikindi naco harabaye ibintu vy'inkundo uriyankira uriyankira mwese urakujya kuno amasinema abantu baguma bifatanya ngo Ribart na Fanny bari kundani stop buke ama ngacara mindinga cyabona umenye utangiye kumwinuba rimwe na rimwe ugabukora ibintu ntumubwire akabona ukura posting ibintu urukura sinya amakontra ntamenye ibyabaye muboheruka isafari ntazi ngene wagiye ukuri nukuwe izageka ukuntu ndishaka rega je ngorane ndiko ndavuga ibintu simba ndiko ndashika arivyo ndiko urafyira ariko rero ndiko ndashika akazi ndiko ndabesha mba ndiko ndavuga ikintu ndisiri naco ivyo nivyabayeho Ribart ni mu brother wanje kuva kera niko bizona kwama ega wewe kuguma ubishiramwo ariko wewe atariko ya oya muramubeshe Ribart arubatse deja numva ivyo yovyo biragoye oya ni ava atarubaka ndamenye yubatse bari baravaye n'umugore rero yewe tuvuge gute twamenye yubatse kandi barubatse kandi arakunda urugo rwiwe kandi aragubaha nibaza ko ivyo nyisi ivyo no mu brother wanje okay aho nyene mukubaha rero mukubaha urugo amatwa nsumira yari nindi nkuru yavuzwe yuko ushobora kuba mwarashwanye mbo like wewe na madame wa Ribart uva nigene byakiri bavugwa urakujya kuntu bagenda bafata ibintu bafata ama image mushaka kuba mukundanye muri mu nkundo
madame we ngo vyaramuguye nabi vraiment Fanny ngo murako no gushanira oya nivyo baho nivyo babiye bintu nirava yuko mukinazi ya sinema mwaramwa madame wone muri intellectuel nta yimvira ibintu biri cheap nk'ivyo araza gutandukanya akazi n'ubuzima busanzwe ari gutandukanya ubuzima busanzwe n'akazi kandi aranzi turazinanye turabagenzi iki urumva byo turimo rabizi Chiri urazi kimbabaye ntugusengere Ribart we yavuze ibintu byose navyo yavuze wewe ugashaka ni wabone igari urumigo kuko waje ndakibona ndamujana kumuvuza jewe ndamujana kumuvuza tano wansavye ubufasha Zakwe sawa azoba yibeye kuko baza activity ndigera nawe muraza kukibona sawa hama ingene rero bimeze Ribart ngaho dushimwe twose uri kwegerako mbega Ribart vraiment uravye ama trophy ari munzi wawe nta trophy nimwe hajya ngo rimwe na rimwe ngo Ribart niwe yandika ama histoire niwe ya directinga ngafise ama trophy yo kuva ku rugendo ntabwo twayikoranye nawe trophy mfise yiye twakoranye ni umupfakazi nawe nyene yari yarose kiriya gihe yari yarose nawe kijya gihe gashimwe direct nyene yabaye uwa gatatu gihe wowe wa mbere no urumva wowe wa mbere waba wa gatatu rero nta ari muri projet imwe twari kumwe naronkiye agashimwe ni au-delà des orages naho we ntako yaronse nene turumwe muri mukazi turumwe ivyo ari utabizi kese wikirishije Murumwe sawa sawa kituvyirengagije aho yarumva we ari kuvyumva ariko wewe kubikumwiyumvirira ndamwiyumvirira kandi azavuze mana nabinyibwirire abikwibwirira muheze bihere twera tuvyaye abavukana hari aho bajana murabaya abavukana nabo boshwa n'abari bere rya yazi abavukana basomana dusomana hehe y'amafoto yamupfakaze bari mupfakaze ojya ni cinema abantu bavyitiranye okay ojya ni cinema Fanny Lavine rero ndabona yuko gusa rero uranyimye exclusivity Fanny aranyimye inkuru je ndaguhaye kuri save ukuri ko mutashwanye na Ribart twashwanye tushwana dufiki mufiki mufa matrofe gushwana ni nkuko nawe twakwaruzanya gato cyangwa umukobwa wanje cyangwa umwana wanje tugashwana nzi rero ariko ndavuga reka gushwana nibitangaje Fanny hege ejumenga twarashwanye uruzinga rwa micro rugize sinibuki ikintu naringize bisanzwe none turi muri tunaje ntubizi ibintu bya tunaje urishavuze nyine birakomeye cyangwa kishavuze cyangwa abandi gusa niwe yakora amasinema yawe niwe yamonta byose yarabihevye yarabihevye no kuvuga bikora oya mfise projet nyinshi ahubwo urakoze nari nabyo bagiye turabisegezaho ni sinema ni shasha udushot movie dushaka twiko turarukura iminsi se vendredi 3 utwo dukogwa na Ribart turabise na serie uko abantu bagenda batandukana oya ndakubarira turabise serie yitwa Samantha nayo nyene ikogwa n'uwitwa Joshua arakaze cyane ni wakora n'utwo iyo yasubiriye Ribart Ribart nawe ariko arakora umupfakazi hariho n'iyindi izoshitse inyuma y'umupfakazi nawe turiko turandika kandi ikindi naco ariko arakora amasera menshi yo muri Burundi Film Academy urumva ko byose nteyo bishobora rero urumva twabaye bwagure akarere turakeneye ahubwo n'undi mu cameraman yemera nyine azi kwedikinga neza aja mu amafaranga akora akazi neza kubera ko urumva byose Ribart nteyo bishobora ubwo mbere twakora twene kuko twari dufise akazi gake twari dufise umupfakazi gusa Nansoro ku ruhande kandi Nansoro ntiyagenda nyine ngo iboneke neza uko bikwiye biri mu vyatumye kubera ko kubera ko urumva akazi karamubana kenshi bikaje vyanga ko nakora zibiri rero uko amaproje yabaye menshi cyo gituma turiko twenseramwo abandi none kumenga Ribart wazigafise ivyiwiwe cyane ukuntu nawe usigafise ivyiwe cyane ukuntu urumva munatanga ubujya kwikugira ko abandi bakameramani kwipanga kugira ibiki umva ko haba ariko harababa bukiye oya nukwagura karere nukwagura umva ejo twumvere ngo mwaratandukana yito gutandukana division na séparation biratandukanye yego séparation rero niyo yabaye
agura kwaye uzi ko twagura Avuza kare Fanny ndakuzi ntuze janga aho wiritse Yo wabona kija ganiro cha Ribart basha kinyarutse ubunye ngishire ntangure gushira ko cha Ribart ntangure ciwa tangure cha Ribart tangure cha Ribart cyo tugasho cyangwa tangure ci wanje cyo cha Ribart ciwa ko azi kwicompleta cha Ribart sivyo sawa ngaha Fanny muzoza mumva yiga ejo ariko aravuga ngo urumva ngo abantu barabakera sawa jewe nabibona uzocuvuga ati he je nakubwiye akaba yarabivuze dushaka ruku mikini gani ugire cyo bivuze ko ndamutware kwa rujanje kubera ngo bari bamuhenza akanwa droge izo atariwe sawa byo tubirekere vya Ribart na Fanny Lavine byo ntibirebire reka twigarukire mu vy'iwacu 3 fois rero projet kumazi yagura nkuko wabivuze kera nabona cinema za kuri RTNB byarahagaze biriho no Isaac numu journaliste atari update cyo cyambere ndi update kuvyibaza wowe uri gukora RTNB rya sawa RTNB nibwira abagine cinema yawe igeze vugisha ko ijako kwa kangenda na Sonic Silas amavuga ati president w'u Burundi amavuga ati abarundi mukunda kuraba amakuru ni mumenya n'ivyavuze nkejo bavuze iki muri RTN wowe nabiravyo we numenye ibintu bingezwe tenera birabyo uzira ba update frame jendi update frame igeze cinema yawe rica ryari na ryari kuri RTN jeudi 21h30 na dimanche 17h abatizi gifaransa nkanje kuwa kane isaha 3 z'ijoro hamwe no kuwa Mungu isaha 11 zo kumugoroba Fanny Lavine bariko arasambirana ku televiziyo y'igihugu n'indi misi itandukanye nyene barakuriha nakase nko kubatandiye RTN haje arasemana ariko ni sawa kweli urumva ko yubaho nyene yarakoze kwibuka kandi n'abandi batarashikirwa bazoshikirwa ntangira bagira agatima kabi kuko urazi uko bwa mbere siko vyari bimeze nako ndavuga ati televiziyo bw'ugu yubahwe kuko vyari bigoye kera yuko umuntu akora filme bakamuha nayo y'agasabuni uko angana kose turagashima ariko tunasaba mutwongere batwongera befana zongurira ifana ryarifa bakuzanira jana muzanira ifana igifana mu kirundi si yafana yo kumva nije si wambwiye menye ibihumbi jana cyo kuye nzogo kandi muvyembeye imbere ya kamera atayama nzogaruka ndababwiye nzogaruka imbere ya kamera ujyamera imbere ya kamera ryari muzoguzana Ribart kuri anniversaire uzoduhuza kubera ego ni muhuza yes we ese ndabizi ega birazo gusa abantu navyo bazi vraiment bazobibona ko we na Ribart kabaye je na Ribart ntitweka guhuza nyereka umviriza abakozi ba Is Active kugira rero nyine mbere yazi ko we na Ribart muhuza ni muri kimwe ni muri abantu bamwe projet zanyu ntizishaka basi ni zifisa zihuri nyereka invitation ya academy invitation kandi umuntu waho nyene okay uzoza zifise nga oya uzoza nzoza okay utamanye uzocuvuga ati bya bindi nivyo sawa nuko rero mwavyumvise je ndashima Fanny umva rero nashaka kumenya ubuzima bwa 3 fois right now bwifashe gute tugeze ku bakozi bangahe nibuka tugitangura umwaka watubwiye ati dufite abakozi bangana uko tugeze ku bakozi bangahe bariyongereye baragabanutse bariyongereye ko urumva hari no cameraman mushasha yitwa Joshua kandi afite na YouTube channel nawe akorera ko yitwa Joshua nyene akina ibintu vy'amax yarakatse ariko ni muremure uko urumva twariyongereye ndafise na nindi team ugeza rimwe abakinyi bashasha igizwe n'abana banje n'umufasha amfasha ibikorwa vyo muhira n'umufasha umukozi wo mu nzu n'abandi bantu bo ku ruhande urumva ni mushasha umutantine w'abana n'abandi bantu nyene batandukanye umva yari giyemwe abantu benshi kandi urumva na Samantha irimwe abandi bantu bashasha anduka yamaze kujyamwe abantu barenga 10 Fanny ko amafaranga aguma yisharije burya Fanny burya hari ibintu abantu batazi burya televiziyo ya Fanny ma televiziyo y'amasinema yiza amahera menshi mu Burundi vraiment none Fanny jo bihari amen biharire batwo amen waraguze umuduga amahera YouTube umuduga wanje washaje bana muri cyo kibazo cyo ukuri ubundi amahera nahari Fanny umva rero jewe ndagushimire
mu kurangiza ariko sinogenda ntagushije umutwe gato fo hari utubazo nkunda kubaza abantu mu kurangiza iganiro kugira abantu bamenye ikirundi ciwabo kugira umutwe gato tu refreshise gato reflexion rimwe na rimwe irakenegwa mu biganiro nk'ibi je ndakunda ona ico kintu ushize mu mutwe cyitwa gute imishatsi Beti kigudi kigudi ni kirundi ikigudi kugudire ate ikigudi nesi kirundi ikigudi niki bazi nanje sindabizi nacize mu kirundi okay ngene baza ko ari kirundi salon de coiffure mu kirundi salon de coiffure inzu y'ubumwero inzu y'ubumwero niki inzu y'ubumwero salon de beauté inzu y'ubwiza sawa amahereni kimenya gose ivyo bintu mwambara mutazi cyo ngine byitwa mu kirundi amahereni oya ntaconze bisigure bivuga gute amahereni nayuzi isaha Ongiye bandubwire nawo amahereni ega jewe ndi mwarimu mbazi byonze yego byinshi kandi ntabyo no kwishura ngakura mbashaka ni umva ni reflexion bashaka ko abantu umutwe ukora bandike mu makomande yego rero wo kubizi ucu dukozora oya bakosere mutananiwe ego ifo kwazo vuge unanirwa amanda gukosora wananiwe okay amahereni nayo isaha ikirangamisi ikirangamisi ni kalendri kirangasa kiranga amasaha mane sinijoro ariko ikibazo uri kubaza nawe bitazi uri si sawa okay micro nawe ni good micro kichochora malaki ikibara cyishuye keshi kitwa good umva micro indangurura amajwi micro barayivuze keshi nka bafre irazwi mu bafre sanga tayuzi mu bafre sanga ni good kandi sanga televiziyo tayuzi oya navyonze televiziyo ni oya naconze niki akabwati imbonesha kure gusha imbonesha kure radio insamiri none micro nayo na bafu izakare kamazi ibintu atazi umva je ndabizi rero mpamvu ndiko ndagwe rimwe na rimwe byari ibintu bye mbaza avuga ati kare inumire abantu bashire muri commentaire turabe abantu bazi ikirundi ko banga erega ikirundi cyaribagiwe kandi si vyiza nawe urimwo uri mu bantu bambere utagutubwira ko isaha ari kirangamisi urumva ko ari kibazo oya kati naenda kizikirangamisi ko ari kalendriye we okay Fanny reka nagushimira urakoze cyane Izake ndagushimiye cyane wari umenye umutwe hama nibutsa abakunzi ba Izake TV bagende kuri channel ya Fanny Lavine official bagira bakurikirane gezaho bakurikirane umufakazi nkuko bisanzwe barindire Samantha bacaniraza n'ibindi bintu bitandukanye kandi baze baritura mega custom center mu byo bakeneye amazi nta utanyoye kandi utasinzi byo iyo mega custom center iyo mega customer wambara n'ivyuge byose barabigo okay sawa turagurira Fanny Lavine byarimeze neza cyane namubaje ibyo nashaka kumubaza byose ibisigaye tuzobimenya hanyuma ariko tunabemereye kiganiro cha Fanny NSORO na Ribart ejo tuzogikora turi ku ejo je mpangire ubaza ko muzobonana ndashaka gufiti jiri badafitisha bo nibadi niyo njabura amasaha muri yakajya onye twavuganye mwa mbere muvugane bi shanda ubwibyo twavuganye ni isanzwe mama twavuganye sawa Fanny rero twayaze byinshi tuyaze nitwoheza ariko ico nzi coco ariko aratera imbere kandi biguma bigenda neza cyane yanyemereye Samire bazo y'amajyari aramwakoze cyane rero mugira ngo mubawe na ikindi kiganiro bye bye Isaac TV.